Mwese muriko murakurikira kino kiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha makuru co mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano turabahaye ikaze. Uyu munsi mu kiganiro c'intwaro nziza tuza kubashikiriza igice ca kabiri kubijanye n'umwiherero watunganijwe n'ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ku magenekerezo ya 2023 na 2024 ruhuhuma umwaka w'2023 ku ndongozi zose zo muri ubwo bushikiranganje kugira ngo haba kubajeje intwaro canke ku ndongozi mu gipolisi babutse inyifato nziza ibereye indongozi yose, ivyo bikaba bizotuma umwene gihugu abaho neza. Uwo mwiherero watunganijwe ku civugo kigira kiti ivyo dukora vyose tubikore ku neza y'umwene gihugu. Mwomenya ko muri uwo mwiherero bari kubera mu ntara ya Ngozi hari hatumiwe abahinga batandukanye mu ntumbero yo guhugura indongozi zari zitavye uwo mwiherero. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano atangura ashima ko muri uwo mwiherero bafashijwe n'abahinga batanze inyigisho baharonkeye ubumenyi kubijanye n'inyifato indongozi itegerezwa kugira. Kuri magenekerezo ya 2023 na 2024 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023 ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwatunganije umwiherero wahuje indongozi nkuru mu bushikiranganje gushika kuri wa mustanteri n'abakomiseri b'amakomine. Umwiherero wari ufise icivugo nyamukuru ivyo dukora vyose tubikore ku neza y'umwene gihugu. Twaronse umwanya ukwiye kuyaga dufashijwe n'abahinga baraduhaye inyigisho zidasanzwe zerekana ukungene indongozi cyane inyamiramabi cyangwa abajijwe intwaro kuva ku rwego hasi gushika ku rwego rw'ubushikiranganje two kwigenza mu gutorera inyishu ibibazo by'abenegihugu. Twarabonye rero ko ico dutegerezwa gukora mu nyifato yacu ya misi yose twomera nk'abasuku b'abenegihugu, ntitube abategetsi tube abasuku b'abenegihugu kuko ivyo dukora vyose tubikora ku neza yabo. Umuhinga mu bari batumiwe Patiri Nibizi Dieudonné ati indongozi zose zitegerezwa kugira intumbero mu bikorwa vyose zahamagariwe kurangurira abenegihugu. Irya komine par exemple mu myaka 10 iheze yari imeze gute, uyu munsi imeze gute, mu myaka 10 izobigezehe. Ubwo hariho umuntu ariko aravyumvira, hariho umurongo turiko avuga uti ndabona iyo turiko turaja abantu rongoye mu ikomine babo kubaza ngo utujanye he, ubabwira ngo tugezehe, turiko tujahe. Ico kibazo twe turacibaza kandi kurongora mu Kirundi sinibuka neza kurongora ico gisigura no kuja imbere cyane no kuja inyuma. Abaragiye inka urana mu Kamenge twe ntaziriye, abarongozi baje imbere cyane baje inyuma, abayobozi nabo kuyobora uri inyuma de toutes les façons urongora uyobora nico kimwe. Umurongozi aje imbere, umuyobozi akaje inyuma. Okay, none de toutes les façons we ni ubuzi yugiye, ni ubuzi yuhindu jana, none muriko muratujana he? Où allons-nous? Au niveau micro hasi tuvahe tujahe, au niveau macro tuvahe tujahe. Severe yatugiye tuvuye, none mwebwe umunsi ko ari mwe muramukiwe tugiye he? Hari ahantu identifiable tubonye turiko turaje.
ca kibazo ca vision. N'umukuru w'umutumba bwiza ko bafise vision. Jewe bampaye paruwase ku Mutanga Sud mvuga nti tanke ndi ngaha ngomba ndayigira uko imyaka nzohamara bazovuga yuko paruwase yarateye n'uzonkwirikira ngo ngomba mbandanye wa mugambi wariho. None turafise intumbero. Bonne question. Burya sans vision on patauge, on tourne en rond. Bakubwiye ngo zana icegera bivuga uti nono ibintu bimeze neza kuko ntiwari ufise iyo urikuraje. Je n'exagère pas, ngomba ngerageze duhere ngaho. La vision à la base de toute communauté politique. Sans vision nukuri biragora. Indongozi zari zitavye uwo mwiherero zarasiguriwe icarico ikomine, amamuko yayo, ati ababa mw'ikomine basangiye ugupfa no gukira kuko bahuriye kuri vyinshi. Ivyo twabandanije tubishikirizwa na Patiri Nibizi Dieudonné. Bien commun kugira ngo tuyishikire reka mbere kuri komine. Ikomine yavuye nayifashe comme service de base muri gouvernance tout simplement avec tous les services zihari. Le terme commune commence au XIIe siècle avec la signification de communia mu kilatini à l'époque bavuga kilatini communia. Il signifiait un groupe de personnes qui ont une vie commune. Communis, ce que nous avons en commun, isoko, ivomo, ivuriro, ishure, umwonga, barya abantu kera bari basangiye isoko, ivuriro, bari basangiye umwonga baza kuvoma kwa amazi, barya abantu kera. 12e siècle Moyen Âge nibo bita ikomine. Aux origines. Ni entité, ni groupe y'abantu bafise ibintu do base bahurirako. Mucamwumva rero bourgmestre, umuntu le maître du bourg, ariwe mutwita musanteri uyu munsi, yari umuntu abaserukira akaraba yuko amazi ariho, akaraba yuko abana bariko baraja kw'ishure, akaraba yuko byose bihari. Le maître wako gatumba, wako ka village, wako ka bourg, abita hirya no hino les bourgmestres. Une commune, donc, c'est un groupe de personnes qui habitent ensemble, qui partagent la vie, la vision, les valeurs, les ressources, les activités, le style de vie, même les défis. N'abantu babwirizwa kuba begeranijwe n'ivyo bintu byose. Jewe ndabashitsemwo nkagerageza kuraba yuko turi kumwe turiko turajana. Burya kugira uje harya uri si kigongwe bakugiriye. Ntibari bagukeneye. Ntibagomba kuguteza imbere, barondera kuteza imbere harya hantu. Si wewe twari dukeneye, ubworo bwawe n'amaproduits ça nous importe peu. On avait besoin de la cité, d'organiser la cité. Apene basanze ari wewe ubishobora. Hanyuma baraguha agahembo kuko wakoze, mugabo umugambi dufise buryo biravye neza si wewe. Bavuze ngo numu ingénieur bamuhi barabara akora ibarabara Bujumbura Gitega barisubiremwo. Nous on n'a pas besoin de promouvoir l'ingénieur ngo atunge. Non, on n'a pas besoin de lui. On a besoin de la route. Mais comme tout le monde ne peut pas réparer la route, on va choisir un ingénieur. Bamubwira ngo dukeneye ibarabara mugabo. Siko bamubwira none. Hanyuma bien entendu, ko mutari kurarima tuzohwera n'inzara, on va te donner à manger. Kuko umwanya uri kurakora ibarabara twe turiko turarima tuzogura kuvyo twarimye nawe ufungure mugabo wewe dukorera ibarabara uba wewe cyangwa uwundi on s'en fout twe dukeneye nuko tubona ibarabara fondamentalement administration nuko on ne se sert pas umuntu rero mu burongozi yironderera vyiza bumubwira bati twe twari tuzi ko twagusavye ngo uronderere barya abantu kuko we urazi ko nubwo ntitwari tunakuze nuko gusa byahuriranye nuko ari ofisi ubushobozi muri kino gihe dufashe ivyo wowe turabibona dufashe hanyuma haryana mere neza. Il ne faut pas se servir, il faut servir le citoyen. Kandi igihugu gitera imbere kubera gifise abantu. Je narabonye amabarabara ari Buraya, sinagomba kuvuga ivyi Buraya. Muga mbonye ikintu bita gusa amabarabara ingene yubatse. Navuze nti ahantu hari abagabo bakoze vraiment. Ahantu hari abantu bakoze. Barakoze kandi baritanze. Urabona ko burya le développement d'un pays, derrière il y a quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a sué. Nimbi ya province uhibaza. Donc pour que la province se développe, il faut quelqu'un qui sue, qui se tracasse,
il faut quelqu'un qui dise ngomba aha hantu ndahagire neza, ngomba aha hantu haba ahantu heza, n'ejo baze bavuge yuko mu gihe runaka ari komine yagize iso muri development kubera ari umuntu yitanze kugirira neza abantu, kugira neza ibintu. On ne se sert pas, on sert le citoyen. Indongozi rero nk'uwatowe ngo aserukire abandi ategerezwa kumenya yuko ivyo akora vyose ategerezwa kubikora ku neza y'umwene gihugu. Ewe rero nk'umwene gihugu ni jewe baronderera, nje mumbabarire ngomba mvuge ko muronderera twebwe mwajaho mubona, nimukunde rero muturonderere. Ubu ngoma serukira bene gihugu rero muturonderere, turonke ivyo gufungura, turonke amazi, turonke amatara, turonke ibitoro mugira ngaha ngo ntaco ntagize, donc dufashe tubironke. Voilà le rôle de la personne qui a été choisie dans la collectivité. Doit promouvoir le bien commun kugira ngo uwa mwene gihugu aronke ico cose akeneye, kubisanzwe niwe amudezinya pour dire la démocratie. Jewe turavuga tuti urabona mugabo, wewe Imana iraguhaye ingabirano, dufashe udura gukurana ntitwobikora byo. Nk'ubu hariho umuntu twabwiye ngo aturabire ibi bintu, tuca tumubaza tuti none ko atamatara dufise, hari kubera tubikora byose bace bagenda baragabura, hanyuma mwe wese agacagira igisata araba. Il est à la base de la société, le citoyen. La cité appartient aux citoyens. Sivyo none, la cité appartient aux citoyens. Nibo bene igihugu. Igihugu si c'abarongozi, sinzi ko mwavyumvise. Oya basi, bo nimba mwodukundira tukavuga ko igihugu ari ciwacu, hama tukazoba hamwe ivyo mudufasha. Niyo demokrasi. Mudufashe muturabire ko atabagesera baza kutubuza gusinzira, hanyuma natwe tuza turatanga ikori turimye, tuza turabaha kugira namwe kameme kumva ko mutaza muri ko murarima. Ko twe turi ko turarima, mwe muri ko muraducungira, tuzoca tuza turabaha kuvyo twimbuye kugira namwe muronke ivyo mufungura. Hanyuma twebwe rero duce tuza turakora rero tubeho neza mu gihugu, tuve tuti na mahoro ntiworaba, kubera hariho abantu baza baradufasha, natwe tugategerezwa gukora ku buryo abo nabo bashobora gukora ivyo bikorwa tubahaye. Kandi le souverain primaire, umwene gihugu niwe ubwo bukuru ntawe ushobora kuba umwaka, kuko arabuvukana. Suwabumuhaye ni inalienable, suwabumuhaye ngo abumwake, yarabuvukanye. La commune est dans les mains de ceux qui l'ont en commun. La commune appartient à ceux qui l'ont en commun. Barya bayibamwo nibo bene commune. Kuko urazize ko museza nturazi kutamye uri hari mugatwe twamyeho, none nzi ko wadusanzeho. Bose mvuze kuzodusigaho mugabo twe turi bene ikomine, kandi aha rero ubona aha ntaho tuza, ikomine ni yacu, mwebwe murashaka kuza murakurakuranwa, ikomine ni ya twe tutahava, twe twamaho, nitwe bene ikomine. Abasangwa kandi n'abasigo muzodusiganye mudusanza hanyene, nitwe beneho. Donc foncièrement ikomine si y'umurongozi, inze igihugu nuko cubatse. Il me donne à manger, moi je travaille pour lui. Il éduque mes enfants, moi je travaille pour lui. Il me donne des soins de santé, moi je travaille pour lui. Fondamentalement, bimwe twita ubukuru nibukira ubukuru n'ubusuku. Undi muhinga yatanze icigwa muri uwo mwiherero yarerekanye ko mu mabanga abene gihugu batujeje hari igicapo n'amakanda dusiga ku rujya mwene gihugu twahamagariwe gutunganiriza. Kubw'ivyo rero indongozi yose yotegerejwe kuba inyankamugayo. Mu mabanga tujejwe hoba abo mu ntwaro canke mu gipolisi, quand on est en contact avec le citoyen, il y a une empreinte tumusigira, hari igicapo dusiga kuri urya mwene gihugu dukorera. Ma manière de communiquer laisse une empreinte, irafise ikintu musigira muri we. Uko dukorana nawe birafise ico bimusigira.
igicapo cyangwa amakanda nsiga mu vyiyumviro no mu mutima wiwe mu gukorana kwanje nawe mu buzima bwa misi yose. Yoba ari empreinte ituma umwenegihugu atiriwe araranduhisha yemera tukajana mu rugamba rw'iterambere turimo, canke yohava aduta ma personne akavuga ati no plutaho kujana nawe no kumuhunga. Kuko le leader usanga bibafasha mu kurongora umwenegihugu no gukorana nawe, turaja kubigarukako. N'indongozi cyangwa n'umurongozi iyo atanguye kuvuga bavuga bati tura ico avuga nico ahagazemo, kandi n'umutima wiwe uremeranya n'ururimi rwiwe kubyo ariko aratubwira. Ico ni kimwe. Ica kabiri, turabizi neza ko ico ariko arakora niko ariko araduhamagarira ngo tujanemwo. Ica mbere ashira imbere si neza yiwe, ariko n'indongozi ishira imbere ineza ya jewe umwenegihugu. Iyo ivyo bintu hamwe n'ibindi bigiye mu kibanza, hari igihe abantu dusanga tutoroherwa mu kurongora abantu kubwo ibituma bitandukanye, ari byakahise cyangwa ibituma bibe hari muri ico gihe. Ariko kandi cyane cyane ko turiko tuvuga umurongozi ariyo service du citoyen, icyo akora cyose agikora yiyumvira umwenegihugu, no kwiyumvira mbega hari ikintu noba nkora, hari ukuntu noba meze, hari ukuntu noba njana nabo vyotuma umwenegihugu kubera kuntinya akaza inyuma yanje, muga mu by'ukuri mu mutima ugasanga ameze nka wa mwana. Umwana umwe muri wese yabwiye ati icara, umwana aranka, murazi ko abana bameze gutandukanye, aticara. Abonye byagoranye atarakoresha ububasha bw'umuvyeyi bwasi, atumviriza, uticaye ndagukubita. Sinzi ngira papa yarakubitana cyane cyangwa yarababaza. Uwo mwana acaricara, mugabo biranka ibiri muri arabishira hanze, ati papa naho nicaye mu mutima ndahagaze. Sinzi ko iki twacumvise, ati papa naho nicaye mu mutima ndahagaze. Mu gikorwa nk'indongozi turiko turakora, hari bituma bishobora kutuvako, hari n'ibituma bishobora kuva mu kiringo tugezemo cy'ukurongora. Ivyo nibisanzwe. Cyangwa ugasanga hari ivyo dutegerezwa kubanza gutunganya bitabaye mu gihe cacu. Ivyo nibirabaho. Mugabo nukuraba twebwe aho tugeza kubitwerekeye. Mbega boba bicara mu mutima bahagaze kubera bituvuyeko, canke barahaguruka kubera batwizeye nk'indongozi bavuga ngo ivyo avuga ni ku neza yacu, ivyo akora ashira imbere ntiyishira imbere. Umurongozi ariyo service du citoyen. Muti mbega none uburongozi bwiza nibihe bintu biburanga? Iyo tuvuze uburongozi bwiza nibihe bintu by'ukuri biburanga? La sécurité intérieure ubwiwe, kuko mpora ndayibona. Reka nitange ko akarorero. Iyo hagize ikintu kimpungabanije gatoya cyangwa kindemereye, ndashobora gusanga nakariye umwana, abo bari mu ndongoye mu muryango, atari uko by'ukuri hari ikintu kibi kinini yakoze, mugabo kubera ntatekanye mu mutima. Kimwe rero gifasha mu burongozi bwiza ni uko umurongozi yogwana urwo rugamba rwo gutekana mu mutima, kuko iyo utekanye uratekanya aburongoye. Vulnerabilité ntitugitahure muri sens y'abantu aho nikora, oya. Mugabo la vulnerabilité dans l'idée niyo attitude yo kuvuga ngo ndafise ibingora, ndafise ibyo ntashoboye, nshobora kwitabaza naka, kuko sindi superman, sindi un extraterrestre, ndafise ivyonzi, ndafise n'ibingora. La vulnérabilité dans l'idée en tant que valeur niyo capacité de reconnaître mes faiblesses, niyo capacité de reconnaître qu'il y a des connaissances que je n'ai pas, hanyuma nkaca ndazirondera mu bazifise, kandi bamaze kuzizana mu burongozi ndimo, ibyo bakoze bikagenda neza, twese turavyitirirwa. Ntibiza bishira hasi, ahubwo nje gusanga ndugijwe nuko nashoboye kwegeranya ababishoboye kugira ngo dushobore gushika ku ntumbero
dutegereza gushikako. Integrite, kutaba amahindagu, kuba umuntu ijambo avuze arihagarako kandi arishitse. L'accessibilité, kugira ngo dushobore gukorera neza mwene gihugu. Mbega iyo umwene gihugu aje ugasanga kumbure hari abantu batatu bajejwe ico gikorwa kanaka aho hantu, mbega arabaza ngo ninda hari nimba ari naka hari ndasubiye inyuma, muga nimba ari naka ndadodora. Mu yandi majambo, est-ce que ni accessible nk'umurongozi? Ikindi gikurikira la transparence. Bimwe ntituja mu mizi cyane kuko birumvikana, ariko kandi gukora dans la transparence, c'est l'une des caractéristiques d'un bon leadership. La fiabilité, est-ce que ni fiable, est-ce que nizigirwa nizego? Mais aussi nk'umurongozi murahura n'amadefi à relever, murahura na obstacle. Il faut être endurant, il faut être persévérant. Kuko na cyane cyane impinduka twagomba kuzana, il faut y avoir des résistances. Et toutes les résistances ne sont pas mauvaises. Hari igihe abantu bataba barabona neza iyo bariko baraja. Na hacu umurongozi kumva ko dukwiye kubabwira aho tuvuye niyo tugomba kuja, kandi tukabereka ko ibyo byose turiko tubikora kubwiwe. Hanyuma yamara kubigira ivyiwe, ico gihe ntituzogera tubimushira, ahubwo turagenda tugasanga nawe turiko turabijyanamo kuko yamaze kubigira ivyiwe. Feedback, turakora ibintu nk'abarongozi, il y a des politiques, il y a des stratégies à mettre en œuvre, hari ibyo duhamagarirwa gukora, ariko kandi hari igihe tubikora umwene gihugu, mugo ugasanga ntitwamwumvirije ngo twumve ibyagona ku bijyanye n'icyo turiko turamukorera. Iyo rero tutahaye ikibanza feedback ngo twumve le retour de l'information, hari igihe usanga tuguma tubandanya dukora mu nzira umwene gihugu bitamushimisha, hanyuma ugasanga umunsi uri izina twasanze n'amaresultat twari twibaza ko tuzoshikako ntitwayashitseko kubera ntitwamwumvirije icambere kugira ngo dukore twisunze les besoins réels de la communauté et du citoyen. Icya kabiri, kugira ngo aussi tugire évaluation collective avec l'implication du citoyen, hanyuma dushobore kubona tuti hari ibyo dukeneye gukosora hakiri kare. Ntitudosanga umwanya waratakaye, ntidusanga n'uburyo bwaragiye, tugasanga n'ingufu zaragiye zarasanzaye, muga by'ukuri tutashitse ko turondera, kuko tutubatse urugendo rwo kujana n'umwene gihugu mu ntambuko zose z'ibikorwa turiko turakora kandi turiko turamukorera. Umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano arangiza amenyesha ko afise icizere ko izo ndongozi zatahuye ivyo zari zejeje kwiga, gutyo ivyo bikazofasha gutunganiriza neza abene gihugu. Turafise icizere kuko benshi navuze ko ari bashasha mu mabanga, mugabo hari n'abandi basanzwe mu mabanga. Ndavye ukungene bakiriye impanuro bahawe, bazakira umutima ugororotse, kandi twabonye ko hari byo twakora tukabikora ukutariko ukutamenya. Uno munsi rero nta muntu numwe uvuga ngo sinzi ukungene igikorwa cyangwa iki kindi, kuko cyane cyane twe tuvuga tuti ico dukora tubanze twikura ikoti y'indongozi, twambara ikoti uje kudusaba ijambo, niho dusha tumenya yuko ibyo turiko turakora tubikora neza cyangwa tubikora nabi. Turafite icizere rero ko izi ndongozi twariko turakorana no mwiherero zagiye zitahuye neza, na cyane cyane ko twese twari kumwe, nabona yuko bakurikira kimwe ku kintambuko ku yindi, kandi bafise ishaka n'inyota y'ibikurikira. Nizeye ko bizogenda neza rero, dutunganiza bene gihugu bahimbagwe muri twebwe ivyo dukora byose, ivyandi tuvuga ruti tube abasuku ba bene gihugu, kandi vy'ukuri tuba abasuku ba bene gihugu bahimbagwe muri twebwe. Aha niho ikiganiro intwaro nziza kirangiriye. Murakoze. Ndagukunda Burundi, uzokwama ku mutima, ndagutera iteka mu bikorwa, wamutera imbere nk'umuzinga, nzokwibuka iminsi yose ko ari wewe wanyibarutse, wampaye kujya no kuryama, niwe buhibwe bwanje.
ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure twe mwiza horana iteka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure twe mwiza horana iteka ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro